Abo bagwayi uko ari batanu baraye barihiwe amafaranga y'ibitaro n'ishirahamwe Fondation Femido Jaba ku bitaro bikuru vy'intara ya Bubanza bari babiheraniye amafaranga angana n'ibihumbi 500. Umupfasoni Umuregwa Solange asanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mw'ishirahamwe Fondation Femido Jaba aramenyesha intumbero nyamukuru yatumye bakora ico gikorwa. Jero gushika ngaha kugira ngo mu bikorwa dusanzwe turangura vya misi yose harimo ico gufashanya, ico kuba hafi abantu bari mu bibazo bitandukanye. Uyu munsi rero turamaze kugendera intara zitari zike, twaragendera intara zitari zike dukora ibikorwa bitandukanye. Uyu munsi rero wari umwanya wo kuza ini Bubanza nkuko mu kirangamisi cacu bisanzwe bimeze ko twari twarabiteguye. Tuje rero kwitwaje agakemanyi, twarumvise ngaha ko hari abantu bari mu bitaro bafise amadeni baheranye batashoboye kuronka uburyo bwo kuyariha. Ico rero duca turavuga duti reka uno munsi dushike Bubanza ico gikorwa tugikore. Liste rero barayitweretse, nibaza ko uyarabazi na maso yaho barabazi. Iyo facture rero ishika ibihumbi 500. Nayo abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo barakengurukiye ishiramwe Fondation Femido Jaba kuri iyo mfashanyo nibaronkeje kuko ngo ntibabona iyo bazokura amafaranga bari baheraniye ivyo bitaro. Ego meno kengurukira umuntu yabatumye kuturaba mwarakoze Imana muhetakire nuko je mfise amaganya adasanzwe kuko bagoma bavuga ngo baturungike Bujumbura nanje nkabona nta mahera tworonka yo kujayo mbomenga amagogo twoba tuyaronse gose. Twaranezerewe ko se kati turashima Imana kubikorwa mudukoreye ntangere mwitanze ku gikorwa mudukoreye c'Imana. Imana bahezagire kandi bahumugisha. Tugifurije kugira neza rizokwamarigira abandi neza nkuko nakuri tugire neza abantu batishoboye nka twebwe rizoma ribafasha mw'izina rya Yesu mukiza wacu. Imana bahezagire bongera umugisha kandi. Kubw'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bubanza ajejwe imibano n'imico yarashimye ico gikorwa c'ubugira neza caranguwe n'ishirahamwe Fondation Femido Jaba, agifuriza kubandanya rikora mwene ivyo bikorwa no mu zindi ntara zigize igihugu cacu. Nk'uwaserukiye Buramatari ndashimye gose muze kubwira n'abandi basigaye Bujumbura ko mu ntara dukenguruka gose iki gikorwa. Burya nibaza yuko iyo ari intango ejo n'ibindi bizokurikira. Murama mwibuka rero abantu mwe naba ntibari ngaha kubiri ibitaro vyo ngahe Bubanza gusa, bariho no kubindi bitaro. Ejo uburyo bakundiye muragaruka kandi mugarukire ku bandi ko mwumvise yuko hariho bamwe batoroka, ntibatoroka kubera yuko baborohewe cyangwa ko babarishe, batoroka kubera yuko babonye kanyonzwe gaca bagenda. Ariko urumva yuko ku bitaro hoho ideni ntibari havuye, ideni ntibari fuditse, ugiye abayivye. Nukuvuga yuko ikinogo ku bitaro kiba kihari kandi bituma n'abandi bagwayi kumbure bagira ingorane kubera yuko hari abagiye batarishe. Mukamenya ko ico gikorwa cari catewe iteka n'umuhanuzi wa Buramatari wa Bubanza ajejwe imibano n'imico, umuhanuzi wa Musitanteri wa komine Bubanza ajejwe imibano n'imico, umuyobozi w'ibitaro bikuru vya Bubanza ajejwe intwaro n'ubutunzi hamwe n'abaserukiye ishirahamwe Fondation Femido Jaba ku rwego rw'igihugu. Ico gikorwa c'ubugira neza kikaba caranguwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu ku bitaro bikuru vy'intara ya Bubanza muri komine Bubanza n'intara ya Bubanza. Deo ico nayisavye ku bwa Radio Izere FM.